ashike kuronka award ya papa wiwe idediye ku mwana w'imfura wa Landry SB muhe uwo mwana azo kwibera mu byagita nawe photographe iyo photo ni muyihombe ndabasaba ça c'est va ku cyuma. Je crois que c'est la photo la plus mignonne qu'on va avoir ce soir. Ndabona ko Landry yicumbuye atuma urubavu rwiwe n'urubuto rwiwe rwa mbere urabona yo kiya kibosi nacyo kirasinzire cyateza kuyiha bizume kirasinziriye ni bon pucu yo biryoshe gute Buza Music Award. Yes I turagiye kategori gira kabiri Best Music Producer. Best Music Producer. Turashobora kubanza gusaba ubuhinga bw'ivyuma. Ubuhinga bw'ivyuma. Nomine. The nominees for Best Music Producer are Chloe the Magic, Neil Crystal, Masumet, Voilà. Best Music Producer. Nanje ndi umuproducer mugasi nayihaye kandi njye natanguye nije se wabo njye nabigishije byinshi bambire ubwanje ntibampaye vraiment akarengane. Voilà, reka tubandane. The best music producer is Holy the Magic. batumerega hakuga picha bafataga selfie Chloe the Magic. Uyu mwaka ni gwawe Julia Free Music abantu bararemba tu. Merci beaucoup. Asante sana, félicitations. Hey. Bararemba. On vient d'annoncer les vainqueurs des deux catégories qui sont Best Music Director qui a été remporté par Landry SB et maintenant voici Best Music Producer remporté par Chloe the Magic. Turabona ko aba bantu murakoze cyane merci beaucoup. Turabona ko aba bantu bagiye gutsinda vraiment bose n'abafana benshi ngaha seko babikwiriye kandi turazi n'ibikorwa byabo barabikwiriye cyane. Alors ama awards turabandanya tuyatanga kandi Alan Yes. ya ma awards bayabonye ubu. Yes I. Amawadi wayabonye atandukanye na yayandi. Ego. Yayandi mwe muravuga ngo yayandi murayazi. Mwarayabonye. Mumbarire ajya amawadi ari he? Amashugwe yarumye. Amashugwe aruma kabisa yandi. Gira mukobwa. Reka tubandanye. Tubandanyije kwa karibu kwa tunashenye n'ama awards. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous invitons on the stage Bashir Dia. Welcome. Welcome Bashir Dia. Uyu ni umuproducteur ngira ngo sumba zose. Ibikorwa ni byinshi. Welcome. Welcome. Welcome Bashir Dia. Welcome. Tujya tuandanye rero na kategori Ya Legend. Legend. Aho imiti birasubiye kuja muri danger. Yes sir.
aha bitira kisho kuja muri du. Legend. Technique, legend. Les nominés. Legend, les nominés, technique. Merci beaucoup. Yes, I. Muhereze. Entre-temps technique. Legend, les nominés. Technique. Yes, I. Mama ko muri tekinike twaba turahabangira gatoyi tubandanye reka duce dusaba hariya Bashir Dia aturabire nani mushindi wa award ya legend. Bonsoir tout le monde. Apparemment, il n'y a pas de vidéo pour cette présentation. Je pense que c'est la légende, c'est l'un des meilleurs artistes burundais pour moi. En fait, quand je suis arrivé ici, l'un des premiers chanteurs que j'ai écouté à la radio, c'était pas vraiment ces jeunes-là, ces Fizo, ces Satobi, mais c'était un ancien qui a quand même marqué la musique burundaise. Et je pense qu'il mérite tout à fait ce prix. Il s'appelle Chancho Amisi. Je pense qu'il y a quelqu'un pour représenter sa famille ici. On appelle Bochum pour prendre recevoir le trophée. La legend. Chancho Amisi. Amashugwa Roma kabisa yandi. Yomigiri boyiwe. Wamekurabiza huko. Je pense qu'aussi c'est une bonne occasion pour remercier les organisateurs de cet événement. Parce que je pense que c'est le moment vraiment qu'on doit prendre pour féliciter les artistes de leur vécu pendant qu'ils sont vivants, mais pas à titre posthume comme on le fait aujourd'hui. Mais c'est quand même... Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bochum. Applaudissez. Bochum Award Nia Chancho Amisi, mais un mot quand même, un mot sur cette occasion. Bonsoir tout le monde. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à tout le monde de s'élever et prendre une minute de silence en memory de Chancho Amisi premièrement. Vous savez qu'il y a beaucoup de grands artistes qui nous ont quittés et qui ont fait énormément de travail dans ce pays. On va aussi profiter le memory aussi de Bruno alias Memba, Bruno Simba Vibere. On va aussi profiter de se souvenir aussi à Bobo de Peace and Love. Je vous demande de vous soulever et de prendre une minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Les cartouches 3 akira rero Bashir Dia akiri hano adutangira award yandi ya Best Comedian. Best Comedian. Rio Awards. Best Comedian. Technique, nominé. Twereka abanomine. The nominees for Best Comedian are Karidzi Boris,
un Kirundi, mais bon, je vais quand même dire le nom. Le best comédien, c'est Kabizi Boris. Kabizi Boris. Biratoshe. Kabizi Boris asanga afite n'ikiriyo. Aherutse kubura papa wiwe ari ku munsi wa gatanu niba nihenze. Afite ikiganiro hariya mu Kamenge muri Quartier Songa ku Gindwi. Mugabo nako yashitse. Kabizi Boris. Kabizi Boris. Biraryoshe. Bise neza. Biratandukanye na bya bindi. Turashaka competition. Nasi. Tunataka mabifu ya competition. Atuma dutera imbere. Tugomba dukurikire akajambo gato tugomba duhabwe n'uwete gutsinda award Kabizi Boris ya best comedian. Akajambo kari ku mutima ka Boris. So, iriwe. Rakomeye. Como ndabo ngo kumengo na chizomba. Kwima, mengo na ningo no itara nzova. Oya ni mubanze mu mpera amashikwanza kwisa. Maze ayasama shugwe. Ayasama shugwe ari abantu birokoye kubera bibazo yuko bazoha amashugwe. C'est pas normal. Ati nini? Ndashimiye abateguye Kuja Music Award bime nkashimira na mwese muri ngaha tugashimira n'abadutuye bose bakoresheje Facebook zabo nokuri ngiye sinzi nabari kubera akaboro katazoborera mu nzu sinzi hano hariko Kings Nation Kings Nation nayo turishimiye akaba ari main sponsor ya event niyo yashoboye kwegeranya uburyo bwose kugira ibikorwa hano tubandanye turyoherwa na Kuja Music Award edition ya mbere twizeye yuko bizobandanya bimeze neza munkomere amashikandi murakoze amashikwa Maurice comedian Yazisabiye muyamukomere bayunda mwemeye yatanguye nibaza ngo gusina wari uzi ko atacazovamo birabandanya Saturday morning none byatanguye kuba byiza gusumba merci ni byiza kurera hamwe kuza hama bakambira bakishika kuri asante sana ari mu biki turabandanyize mbona walda. Oui, nous allons suivre le prochain award qui va être décerné au Best Dance Group. Best Dance Group. Hey, wako wapi wale madancers? Et c'est qui va nous donner, Lina Blanche on the stage. accompagné de Nelly. Merci. Moturabine. Les nominés techniques. Tanguy enveloppe. Arena Movie. Dream Team. Suicide Seven. KOD. DBA. Arakara. Good evening, ladies and gentlemen. Acha uga ni Arakara. Should I announce or not? Well, in the best dance group, the best dance group is Arakara team. Arakara team. Marine. Basashi. Wako pale. Arakara team. Arakara team. Best dance group. Obagamu Sakano. Obagamu Sakano. Bagire.
kwifotoza ucatwirira ahantu aducishirizemo. Hey, freestyle! Eka murasha gutamba mu vyiyumviro vya byose mwaborotse murinda kurondera beat mwasha gutamba kwa kundi nyene vya byose maze bya repetition mukimashira ko twose turavuga Babe baratubwira akajambo ariko batonera indirimbo ndibaza. Ibintu biri propre gusa. Harakana team! Freestyle! Amashi! Applaudissez, please! On the stage, c'est pour la catégorie Manawald, Du best radio presenter. Best Radio Presenter. Hey, imitima ngodu. Imitima ngodu. Mwibaza karinde. Mwibaza karinde. Eka tugenda riya technique. The nominees for Best Radio Presenter are Adrian Navina, Amitro, Edison, Jean-Patrick Kifudo, Julie Kerr. Amahoro. Bampaye umwanya kugira ngo mpamagare umumenyesha amakuru yabaye uwa mbere kuri rino higanwa Best radio presenter is Army Pro. Amashi kuri Army Pro. Kuleruka kuza. Asante sana. Welcome Army Pro on the stage. Welcome. Karibu. Ukuliza dusawe MTM Jeff. Photo. BMA zitandukanyira za zindi chakweli soirée Tirasa, il y aurait une différence. Organisation, ça va. Vos critiques, vos commentaires sont les bienvenus. BMA au bout de ça. Anyway, icyubahiro ni icy'Imana, dukomere amashyi menshi Imana yo mu ijuru. Nta majambo menshi nza kuvuga,
ahubwo ino award nk'uko mwabibonye mwabonye abona atwaye imbere ariko sabe amasegonde 30 abantu twari kumwe muri competition ibazi. Voilà, fair play. Edson, La Vista, Edson, Kivodo, La Vista, Edson, voilà. Judy Kael, elle est absente, elle est empêchée peut-être. Non, elle est ici, la voilà. Elle arrive. Elle arrive, oh, elle est chic. Tout le monde est amoureux. En rouge. En rouge. Vous l'avez, oui, madame. Et en plus, igituma ndabahamagaye bano bantu ngaha imbere nuko ihangiro ryacu twese ni iryo kuduza umuziki w'Uburundi. Je ndabikoze aba bakabikora n'Uburundi bwose buzawutera imbere bakomera amashyi menshi. Bavuga bati ngo uwibagira iyo yavuye ntashobora gutera imbere. Kugira ashike ngaha hari abantu bashoboye gutsuma uno munsi ya mikro yitwa mikro bakomera amashyi menshi. Igituma ino award ndayihaye aba babiri mubona ngaha imbere nuko iyo umuntu agukoreye ciza ni ngombwa wishime siko. Je me rappelle bien mu kwezi guheze naragiye muri competition muri Sika hasigaye 3 jours kugira ngo competition ibe aba nibo batumye ndonka itike y'indege bakomera amashyi menshi. Murakoze Imana ibahezagire. Amen, 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 byibushe amen kubwa. Turabandanya. Murakoze cyane. Iyindi.